Nshuti mugenzi uriko urakurikira iyi radiyo ubutumwa bw'amahoro, ndakuramukije amahoro y'Imana. Ijwi uriko urumviriza ni Pasiteri Muhizi Jean Marie wo mw'ishengero rya Pentekote ryo mu Kirundo. Nagomba aka kanya tuganire kw'iri jambo rivuga igikorwa c'umwitsa. Turasoma ijambo ry'Imana hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice ni 16. Dusome k'uyu murongo w'indwi. Haravuga ngo ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Yesu nashimwe. Uyu ni Yesu yavuze aya majambo ariko arasezera abigishwa biwe. Singomba guteba mu nsiguro z'icatumye avuga aya majambo, ariko nagomba tugire kw'ihangiro nyaryo. Ihangiro niri, mbega umwitsa afise ikihe gikorwa mu muntu yamaze kumwakira? Umwitsa ariwe mpwemu yera, canke se nk'uko insobanuro zigenda zirabivuga, mpwemu yera afatwa ko ari umufasha, ari umuhanuzi, aduhanura kenshi, atubwira vyinshi amabanga, numuhoza iyo tugeze mu bibazo araduhoza. Mbere hamwe dusomye hirya no hino turasanga havuga ko mpwemu yera yofatwa nk'umushingwamanza, umuavoka aburanira abamaze kumwakira. Yesu nashimwe cyane. None se uwo muntu akora iki? Uwo mwitsa, uwo mufasha dufasha iki? Turabona ijambo ry'Imana ko uwo numwigisha kandi akaba uwutwibutsa, aratwigisha kandi akatwibutsa. Numwigisha mwiza, numwigisha atubwira ibikwiye. Iyo umuntu amufise ni gake yohutara mu ijambo ry'Imana, kuko aratwigisha akatumenyesha ibikwiye. Ayo n'amajambo tuzosoma muri Yohana igice 14 ku murongo wa 26. Kandi uwo mwitsa ariwe mpwemu yera niwe ashingira intahe Imana Data wa twese muri twebwe. Ni muri Yohana 15 ku murongo wa 26. Uwo niwe ashingisha intahe ijambo ry'Imana, akarishingira intahe, ibitangaza bigakoreka, nuko ingwara zigakira. Mpwemu yera niwe atuma hakoreka ibikorwa bitangaje hirya no hino, bityo akabashingira intahe Data. Ubugira gatatu niwe ahagarikira ishengero ry'Imana, niwe arihagarikira akarishingira intahe, mbere niwe arigwanirira. Yesu yavuze ngo naho amarembo y'ikuzimu yokwasama agahaguruka, ntashobora gushobora ishengero, kuko iyo shengero rihagarikiwe na mpwemu yera. Ubugira kane, mpwemu yera niwe yemeza abantu ivyicaha, arabemeza, akemeza umuntu icaha, bityo agatuma yihana. Rero hari abantu muganira bakabwira ngo je nta caha mfise. Uyo muntu avuga ngo nta vyaha afise nuko atarakira mpwemu yera. Gutyo wakiriye mpwemu yera aramwereka, akamumenyesha ati wewe waracumuye, bityo akihana ivyaha yakoze. Yesu nahabwa icubahiro cyane. Ayo n'amajambo dusoma muri Yohana 16 nyene ngaho duheje gusoma ku murongo wa 8. Cumugagira gatanu, uwo niwe arongora abamaze kumwakira, maze akabashitsa kukuri kose. Mpwemu yera dushitsa kukuri kose. Ni gake umuntu yamaze kwakira mpwemu yera yogwa mu nyigisho z'ibinyoma zimwe twitwa les hérésies, amenyigisho z'amangetengete. Si kenshi umuntu afise mpwemu yera ntiyogwa mw'ivyo, ahubwo ararindwa akazigamwa. Yesu nashimwe. Mpwemu yera mbere niwe aradusengera, mpwemu aradusengera akanutunihira iminiho itovugwa, niko tubisoma mu ijambo ry'Imana mu Baroma igice 8 ku murongo 26. Aradusengera akatunihira iminiho itovugwa. Yesu nashimwe. Muniho wonishe, mpwemu arakunihira imbere ya Data, akakuvugira kuko twabonye ko ari umushingwamanza, agashinga urubanza rwawe. Yesu nashimwe. Kubwa mpwemu yera mbere tuva muri stati y'ubugurano, maze tukaja muri stati y'ukuba umwana w'Imana. Rero wakiriye mpwemu yera abacitse umwana w'Imana, abacitse umukunzi w'Imana. Rero ishengero aribo twebwe mw'iyi minsi, mw'uyu munsi, mw'iki gihe, ishengero aribo twebwe mw'iki gihe, turi abana b'Imana. Yesu n'umwana wa mbere w'Imana, niwe mfura y'ivyaremwe vyose. Twe natwe turi abana b'Imana tumaze kwizera Yesu tukamwakira. Yesu nashimwe. Ndakwipfurije nshuti uri kuranyumviriza kwakira mpwemu yera ukamugira kugira ngo aguhagarikire
ni Pasire Muhizijama ariko murumviriza. Telefone ni 61 58 27 reka dusenga Imana. Mana nziza, turagushimiye ijambo ryawe, urakoze mwene data ryakiriye, umuhezagira umukomeze, umuhe mpwemu yera kugira ngo yironkere inyungu ziva muri mpwemu yera. Urakoze kumugiriye neza, ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami mukiza wacu. Amen.